Yesu bakunzi ba Nkirebutsi TV, reka dusubire tubaramutse tubipfuriza amahoro y'Uwiteka uhoraho, Imana yo mushobora byose yashobora kudurinda twatugeze muri aya masaha ko abazima. Reka tuvuge duti nihabwe icubahiro. Rero nkuko mutubona ndi kumwe n'umutama wa kera, nibaza ko byinshi hava bitubwira, ariko kandi ni umupatiri tumusanze ahari ku kivi. Ahava tuganira byinshi kubera ko tubu twatangaye tumubonye nk'umupatiri kuntu yari yifashe, kuntu yicishije ruto. Tuvuga duti uyu muntu ntiyogenda tutagize ico tumubajije. Twabaramukije pati. Ndabaramukije nanje Nestabi, numva bakwita ngo ni Nestabi. Birampimbara cyane kuko we naba nabonye ko uduha inkuru nyinshi ziraba aka karere kacu. Yego. Ndaryohewe rero no gusubira kukubona. Murakoze cyane pati. Uje kundaba kugira ngo tuganire. Yego. Yego, nitwa Patrick Mpaye Desire. Nkabavuka hano nyene Mabayi. Ariko nkorera ubutumwa kuri Paroisse Saint Joseph y'Urugendo. Ni muri diocese ya Bubanza. Kandi ukabuze ko dufise umusenyeri mushasha. Nabonye ko ari wabaje musenyeri George twahorana n'ahatari Bwegu. Dufise Bwegu yitwa Ntakarutimana Emmanuel. Imana yahabicubahiro kabisa. Yego cyane. Patrick Desire, amatwasumira wogira ntimahora hino mu Burundi. Oya, narakoze ubutumwa imyaka myinshi hariya mu gihugu c'Ubutaliyano. Ariko nagarutse gusangira ubutumwa na bene wacu hano mu Burundi. Ndi hano mu gihugu. Mumaze imyaka ingahe muvuye hariya mu Butaliyano? Ni imyaka myinshi kuko mu Butaliyano navuye mu 2016. Mu 2016, imyaka hafi 11. Yego cyane. Naragarutse. Beka hariya mu Butaliyano papa nyine mwarabonana kujya tumwumva byanimeze gute? Papa ntitwahana ntuze rendezvous, ariko namubona kenshi saa 6 muri ca gisabisho ca Petro Mweranda ajya kuri Saint Pierre ku kibanza ca Petro Mweranda, ariko arasenga ca gisabisho agirira isi yose n'igihugu c'i Roma. Umugi w'i Roma bacita ngo ni Urbi et Orbi, gisabisho ca Roma no hanze y'i Roma. Yego cyane. Patiri, hari abantu bakunze kumva ati patiri mbega yoba maziki kugira umupatiri bifasha iki mu kibano? Mu kibano, mu kibano aho urumva tugiye mu mibano birafasha ikintu kinini. Ubwa mbere na mbere umupatiri n'umuryango w'abakirisa abemera. Abemera kugira ngo abafashe kuzamura ukwemera kwabo, imigenderanire y'abantu n'Imana, akabigisha inyigisho ndoramana zituma bemera bizera. Hari amavuga menshi bakoresha muri icyo kiringo. Mu mibano naho kuva na kera abapatiri aho bari barateza imbere ikibano, imigenderanire myiza n'abantu, gukundana, eka mbere no kubateza imbere. Nk'ibingira ndabigira kugira ngo menda bakanuza kugira ntibasigare inyuma mu iterambere. Nkava hariya ku Paroisse Rugendo naje kubaraba, ugasanga ndiko ndubaka hamwe nabo, mba nahateje imbere cyane cyane hano muri commune yaguye ya Mugina. Yego. Kugira ngo batere imbere nabo baronka amazu meza cyane cyane abantu bahaba. Yego. Murakoze cyane Patiri Desire, twabasanze kuri chantier. Yego cyane. Kuri chantier n'aba batumva ako kajambo chantier, mugabo hini wacu nibaza ko abantu benshi bazi chantier cyane. Chantier hariho na chantier y'inzahabu hani Mabayi, aho bakorera abimvyi. Chantier yabubaka bambaye za makanishi nkuko babivuga. Yego. Naje urabona nayambaye sinambaye nka patiri, uwo mbona ntiyombe yakora patiri. Navyo menya kabisa. Ni tubasanze kuri chantier muri kumwe n'abakozi benshi cyane. Yego. Icyumviro cyo kuvuga muti reka tugire ibintu byo kubaka bya kijambere ahantu tuvuka cyaje gute, gifasha iki, mwacyumviriye gute? Ivyo biva mu nyigisho twahawe kera. Abantu bize mu seminari turaronka inyigisho zituruka mu nyigisho za papa ko twamuvuze, eka mbere n'abasenyeri bacu abepiskopi batubwira ko dutegerezwa kuzamura umuntu wese mu iterambere, mu migenderanire myiza. Nitumuzamura igice, duteza kumuzamura wese, amagara meza. Ibi rero ngira bija muri izo nyigisho, kurangura ivyo twumvise, ivyo twigishije, guteza imbere umuntu, ndamuteza imbere gusa mu kumuha amafaranga, muteza imbere mu nyigisho, kamuteza imbere mu gufungura neza, ukamwigisha kugira agire n'amagara meza,
ahari vyose bigende neza ariko ukamwigisha no kugira agiye imigenderanire myiza n'Imana eka mbere n'abantu iyo ni imigenderanire yacu yego bakozi ba Nkerebutsi TV turi kigenekerezo rya 6 kwezi kw'icenda umwaka wa 2025 dusanze Patiri Desire ari kumwe n'abakozi benshi hari hagwiriyemo mbere wanashaka abigeme kubera iki mubwizamo abigeme caca bajya bita bayede twabonye abigeme benshi bahereza amasima abafundi n'abagabo nibo twabonyemo benshi ariko abayede n'abigeme uvuze ivyo hariya mu office ndiko nakoresha harimwo abigeme mbere n'abantu b'abagore benshi kuko dufate kuri za nyigisho twahawe kuzamura umuntu wese na cane cane igitsina gore ubu nivyo biharawe muri Ecclesia Katolika navyo birimwo umugore tumuha ikibanza kuko afasha muri vyinshi urabona afasha mu muryango akigisha karera hanyuma rero naha kuri shanti ntitubibagira kuko batunga umuryango iyo baronse icyo batugisha umuryango na cane cane nk'abaje bafise abana ariko batari baronse urugo birashobora gufasha abo bana kugira ngo bakure neza haro tubatera intege mu kubahemba kugira ngo ntibicwe n'inzara ngo bagwe no mu ngeso mbi baje kurondera amafaranga nabi ku bagabo atarababo tukabaha amafaranga kugira ngo bikwize abo umuntu wagateka tubana agateka kabo bantu wababonye ko banezerewe bose yego bahezagire turiko turaraba rero twabonye ibizu birebire yego ajya n'amazu yo kubamo ajya azibara amashure azibara ibitaro azibara nariyumviye amashure birananira mbere nsubiye inyuma gato ino batera inkuru nkiri mu Butaliyano nakunda hano imabaye ko twozamura ibintu vy'indero y'abantu ugasanga rero nditwararika kuzana imipira yo gukina tukitwararika kuzana amamayo baravyibuka mu myaka iheze ko nakunda kubizana hanyuma nitwararitse n'amashure ariko amashure sinabishoboye kuko uburyo bwarananiye hanyuma rero ndaraba ndiyunkunganya ntoya naho amashure bitankundiye ariko nsubiye inyuma kandi gatoyi jewe nishinzwe indero mu mashuri ya Ecclesia Katolika muri diocese ya Bubanza aho bita aba superviseur diocese de l'enseignement et de l'éducation urumva nguma rero muri urwo ruhande ngumamwo ndafasha mu ndero ariko ndaraba rero mwiterambere ry'ikomine yaguye yambona kazoza president w'amatubira ntituzosigara inyuma natwe yinge jewe uruhara rw'iwanje ndarugira mu kugwiza uburaro umufonctionnaire w'imabayi cyangwa umukozi wa leta cyangwa umukomeretsa yoza gupanga asohoka ahantu hasa neza benshi mbere baraza bakambwira bati Pati ugomba kubaka ni ubaka inyuma hatekanye kugira ngo natwebwe twibera ahantu hatekanye hatari urwamo kuko urabona aho iwanje hama umuziki mwinshi aho kw'irembo hama urwamo abantu barengana amamodoka hari abambwiye bati twe twoprefera kwibera inyuma niho twoshima kubaho dutekanye ndiko nabishira mu ngiro rero ivyo abantu bipfuje kubafasha kubishira mu ngiro babe heza batekane no guteza imbere rero ikomine yacu yagutse nico ciyumviro mfise hanyuma mfasha rero n'aba bagore n'abapfasoni kugira ngo bashobore kugira ubuzima bwiza mu kubaho ubuzi bakunzwe Nkerebutsi TV mwavyumvise ni Patiri Desire ariko yubaka ibintu nkuko mubibona kuri amasanamu ibintu bitangaje cyane muri aka karere ko ngaho imabayi ni ku mugwa mukuru wa komine ya Mugina ariko ashaka kubaka amazu yo gupanga amazu menshi ku buryo n'abazoba bavuye imugina ahahora komine ya kera ya Mugina baje gukora ku mugwa mukuru wa Mugina ashaka kuronka aho baba tuko turaraba ahanyene twahabonye n'amazu menshi bereka ko mwayubatse kera canke moba mwayagutse kera aho hari kera aya mazu amenshi babonye ko ara nayo budandarizo hoho ko n'abanyamugira mu Misiri imbere ya Mugina kera ashobora kuzava baza haraye kudandaza muzo hava mugira ari cinjiro bimufise cyo kwagura n'ibyo kudandaza navyo ego vyo bari vyiza mu ciyumviro turiyumvira kuzokubaka amazu ateye imbere kuko urabona dufise ubukioske butoyi ego butoyi
donc twaka amafaranga make yo gupangisha usanga ari duke cyane ariko mu gihe twokubaka rero ibintu bikomeye ngaha tukagira amagareri biri mu ndoto dufise tuhava tukayubaka tuzoba kuko biri muri yambona kazoza kuteza imbere igihugu cacu ya myaka perezida avuga ntizogere natwe turateye imbere hano iwacu Mabayi ku mugwa mukuru wa Mugina yaguye ivyo rero nanje ndi kumwe na murakoze cyane ndasimba mvuye mu iparuwase ntaza kuraba ico nofasha yego Patri Desire hari benshi bashobora kwibaza bati patira ko yubaka kugira apangisha ubwo gukunda amafaranga je sinondera amafaranga ngo ntunge siyo ntumbero mfise abana benshi cyane ko turi imiryango yagutse biga amashure aha rero ndabigira kugira ngo ni nka humanitaire ibintu vya solidarite n'abandi kugira ngo nshobore gufasha bantaho nikora babana ndarihira benshi amashure aha muri mashuri matoyi za Ecofo eka mbere no mu Mariso ugasanga narihiye benshi ataho bikora muri interna aho Mabayi hari habo ofise mu Cibitoke n'abagenda Bujumbura kwigayo kugira ngo ndabafashe nabo muri kazoza erega ni bazonkorera mu ngata ubukeye cyane bashobore kwiga neza baze kudukora mu ngata yego tuko turumva ko mufise ivyumviro byinshi kandi byiza kandi hari cyo muvuga ati amikoro marashatse kugira ibintu by'ishure mbwa mikoro ntiyabakundira nkuko mwavyipfuza ariko abarundi n'abarayamaze bati ubugirigiri bugira babiri mbega mugerageje kuraba nka mwebwe ku myaka mwabaye iburaya ukuntu mwabonye ukuntu abanyaburaya bakora ugatumfatana ngaha iwacu turafise abandi baguza tunga ngaha nk'umuntu yagenze gashika iburaya mbega ntago mushobora kwegeranya aba bandi bagwiza tunga bo ngaho Mabayi mukabaha iciyumviro ati twokubaka ishure rya kijambere kaminuza ya kijambere ibitaro byiza cyane ku buryo ahanyene imbono y'igihugu cyacu mu mwaka wa 2040 nazo ari igihugu cifashe 2060 zo igihugu giteye imbere natwebwe ngaho Mabayi akazi bari nkuko nyene kumbura ivyo bizoza gukora n'abagwiza tunga bose ndabigeramwo ko Jesse n'umugwiza tunga ari patiri nkora ibintu bibaye ariko iciyumviro nama ndagifise kuko abantu bari hamwe bakora vyinshi hanyuma ariko je nabayiburaya iyo ntaba nabaye yo nibisimba nabikora kuko usanga umukirisu twabanye abaye dukeya nanje nkaca nzana mu Burundi nka fructifianga nkagereza ko guteza imbere ivyampaye amigihumbi c'amayero ukavunja ukacuza na kubaka sinywe ibiyeri kuko je sinywe ibiyeri sinjya cane naho mvibushe ahubwo nca nyarukana kuvuza abantu bariko barahwera usanga nabafashe nabo nyene no gufasha abo bana ro mu mashuri yego cane murakoze cyane Patri Desire twabonye abafundi benshi biga ko tuzi ico twita mendevre canke abafundi bubaka aho Mabayi bakunze kugorana akenshi kugira ngo umufundi mu bafundi nk'abaje twabonye bubaka abari kibazo mwege baje bafundi nabakuye jewe rero baje bafundi nazanye nabakuye kure nabakuye muri paruwase ndimwo je ndi muri paruwase ya Rugendo Joseph Mweranda y'Urugendo hanyuma hariho sekirisare yitwa Murama iyo sekirisare Murama yarimo umumenyeshamana umukateshiste yapfuye akoze ujya mugwi wabubazi w'abamaso yawufondeye Murama mbere yitavye Imana bamufuvye iruhande y'isengero y'Imurama abo rero bakurikiranye intego yo mu katechiste yabegeranije akababwira yuko bo kwiteza imbere kuko nabakiro bafise ivyumviro vy'abakiro babishana no mu ngiro kugira ngo bo biteze imbere nka kujya ko bawuga muri katolika bakoresha amaboko n'ivyumviro vyabo no kwemera kwa Eklezia Katolika narabegereye rero ino bintaye ku amazi mbuze abafundi baza kumfasha kuko benshi naho hamagara ngo bagiye kwimbiza habo mu Kigobe hama ndaraba ntego uravye inzahabu n'ubufundi sico kimwe ugiye kwimba ronka araguna n'ifuso ariko ugiye hariya kubaka atora udufaranga duke agacashira abimuhira utufungurwa gusa hanyuma rero ncagenda ari Murama bambwiye bati baje abantu barubaka neza
bubaka igihe gito ibintu vyinshi kandi bikomeye batarapura. Canagenda bonegera urya mushefu babonye yitwa Jean Marie mwacara bishima gose baraje umunsi umwe kuharaba ko nta wubaka hatazi. Yego cane. Emwe turabakira bati ko hameze uko twe turaje, hanyuma kuri patiri turavyemeye tuzoza kugufasha. Baca baraza batanguye ari batanu barashira fondation hajya hose mu ndwi zibiri, fondation hajya hose no gushiramo amabuye. Ego hanyuma ubu naho kibirya babonye ni iyi ndwi imwe gusa baradugije, urabona bakubiseko na sentire yo hejuru. Nibaza ko tugarutse kubaka rujya ruhande rusigaye ku munsi umwe nagwo nyari tuzatugwepu nako mu ndwi imwe. Hanyuma rero nko kuyindi tugarutse no gusakara tugaje turondera rero ko baranyarutsa. Ubu baje ari benshi ariko ntibaje ari batanu, baje ari 11. Baranyarutsa kandi n'abantu babimenyereye bakora nk'abanyamuhari w'abakiro bari mu ihwaniro ryabo haje bagira amakando travail. Baranyarutsa nk'abo nyine bari mu byo by'imihari y'abakiro. Reka kudufaranga mu bahemba ngaha barakura akantu bagashira muri uwo muhari w'abakiro. Bateza kuba bigira kuko bari muri uwo muhari wabo baraterera n'abantu bameze nka association babonye. Ego bakerebutse pe wababonye ko bameze bambara n'amajire kandi atashira hamwe bikomeye. Rero bakora amasosiyete akomakomeye bagenda bambaye jirivuye hariya muri yo muha iyo batoye izo nakwe mu Butaliyano zo kwambara mu ibarabara muri autoroute iyo wagize nka accident ugahagarara nagenda zibasangiza kugira ngo base neza. Uburonda bishoboye no bambika neza n'amakofero kugira ngo kugira ngo ndabatabure bakore n'umwete n'akanyamuneza. N'abandi bababonye nk'ubu nanje nababonye nuko umunsi Imana nanje ntiyiteka nanje zoba telefone ati babantu bo mu Murama boza kandi bo gukorera ugashima. Je nashimye honyine barabatwara henshi abamaze kubamenya Bujumbura. Nibo batwubakiye inzu y'abasaserdoti bo muri paroisse iri mu kuvuka ya Rubona. Kandi barubatse no kwisengero baraja gutanga umukozi bakamara iminsi batanga imikozi ya gusa. N'abantu rero bazi muri paroisse ya Rugendo nico ituma jembayo nabikoze ko ndabazana kandi barabiryoherewe. Tuko turabaraba turabona ko muri mufise imyaka isa nk'iri hejuru. Ego urwaruka rw'iki gihe mwebwe murubona gute? Urwaruka rw'iki gihe novuga ni nk'urundi ariko sinorugereranya no mu myaka yiwacu. Nta myaka myinshi mfise, ndavyibushe sinkuzi. Ndavyibushe sinkuzi. Je ndi mu myaka 60 urumva wishikanye mu wagiye. Wewe uri ariko twe kugihe cacu twari tumeze ukundi dukerebutse tuzi igifaransa cinshi ku banyeshure. Ariko rero impinduka nabonye ko nkunda cane abanyeshure kandi yigisha kandi nivyo nize muri kaminuza i Buraya essence de l'éducation. Ivyubu bisa n'ivyatituze ariko sinda bavuge ku mashuri. Urwaruka rw'uyu munsi nago nyene rurakerebutse nka twebwe kuko ubuzima uko bugora niko nabo bigora kugira ngo baronke bamenye ico rutunga. Nico ndabemerera rero mporambona benshi go pati ngubompa akaryo uje ngo no trasa bakona kuvuga mu gifaransa ngo trasa ruvuga gutembera ngo bakajiburaya nabo. Natwe twifuza ngo tuje mu Bubirigi, hari abagenzi bacu babayeyo sino bavuga amazina ariko handi mabaye urabazi. Twe twabe mu Butaliyano abandi nabo mu Bubirigi, tukabona abandi mu Bwongereza, tukabona eka twarababonye no mu bihugu vy'Ubufaransa. Urwaruka rero rw'ubu rufise ishaka ryo kutaguma uko ruri kugira ngo ruzamuke rurondere. Ntarukundira ikindi ko twe ku gihe cacu bijya vyintu vya entrepreneuria, kumenya kwikorera imirimo kugira ngo ushobore kwitunga bijya ntivyariho. Kijya cigwa nticari ariko abubona bituniyeko. Notanga uburoro nanga kuvuga amazina ko bava bashaka. Hari abahungu ngaha nabonye nti urugwaruka
ndiko ndarondera aho ngirisha fotokopi ngiye ngira ngo nsanga nta kintu, nsanga bafise amamashini meza aho hepfo, nsanga bafise abahungu baciye ubwenge bariko bigira ku bandi babizi bafise ayo maduka ngaho, bigiramo kwandika, bigiramo ibintu vya informatique, ishaka bararifise no kubaha uburyo rero bwo kurigaragaza aho babaye, kwiga informatique, kwiga ordinateur, kwiga ibintu bituma bagira urudandaza rubabesha. Ico kintu cyo nababonye Kabubu rero. Murakoze cyane. Turafise ikigo cy'ugwaruka ngaha. Ico kigo cy'ugwaruka nacone kizo twakirugwaruka mugabo usanga ibikoresho bimwe muri bituma ugwaruka rukerebuka mu nkino cyane cyane. Murabona ko mu kigo cy'ugwaruka bese bakubaza kuhakinira, baza kwasomera, baza kurabara ama cinema ari mu zindi ndimi kugira bakarishe ubwenge mu kuvuga ururimi. Ugasanga rero ico kigo kigenda kigoyagoye. Hari akamwacishije muti burya ari abakristo bariya dushobora kuganira akavuga bati reka ndabe nakajana kamwe kamayero hama namwe mugaca mukavuga ati naje genda gafashishe abanje ndagafashisha. Yego cyane ico kigo nta promesse mu gihe ga patiri umunsi mwaji presence ko nk'umuntu hariya mukirisi mwigeze kuba muri ko murasangira imisa mukamubwira ati hariho ugwaruka rubuze imipira yo gukina, rubuze amajezi, hanyuma ugwaruka nako ukaryoherwa. Naguteye inkuru ko kera nkiri mu Butaliyano nazana imipira myinshi, amamayo menshi hariho abakiyafise nabo bayambara ibisanzwe. Kiya gihe rero cari igihe ariko kigoye, nkashima rero kuvuze ko mwagize centre jeune hano kwi commune, kwegeranya ba jeune umunsi zo hatembera nkaraba ko namaze kubona kuri mudasobwa yawe hano kuri YouTube, ko wigeze kuba hano ubushimwe bamwe ndabona muri ko mugira ibiganiro cyo nabishima gose. Murakoze cyane. Kumbure naje ntembereye ubu sinovuga ngo nobaha iki, zoza kuraba ibiriho karibu cyane, hanyuma naje mfashe ku buryo mfise sinobura naje ico ntanga ko namye ntanga kuva kera. Yego bari baheze. Yego sinobura nterera. Yego cyane kandi zoza kugendera hariya ndabo ko vyifashe. Yego kabisa turabaye ikaze byinshi. Ndashima mbona ufise na appareil photo uriko uragerageza kutwereka ibibera hano iwacu. Kumbure niyo noba narifise ahantu zoja kwirondera kugira ndayiguhe badanye wandika wongera utwereka. Yofasha gukoma amashi. Yego cyane kugira ubandanye ukora ivyo bikorwa. Yego ni vyiza. Murakoze cyane. Reka tubashimire cyane gose Patiri Desire, tubashimire ku kuntu mwatwakiriye, tubashimire ku kuntu twabasanze ku gikorwa haje nyuma mugabo mukemera ko tubavugisha. Ariko kandi nimba hari abo mufise mwotera kamo mwanya nirwanya akamo no gatera abajene nyene abakiri bato, kuko imyaka ubu yaragoranye si nka kera, ubu no gukora amaboko mu mpuzu kandi nyakamwinyaga imwe uri umujene umwe ntaco kwicoboza. Tumbera no muri centre de jeune kugira ngo muhane imitwe murabe uko mushobora gutera imbere hamwe. Muri centre jeune umuntu arahigira, araharonkera impanuro, nayo uri wenyene ku marigara ya hariya kure usanga mwahuvye canke mu ntimugeraho mwigeza. Ko kera nabibonye hari abajene biyizora ntibegera abandi bagaheruko. Vyiza no kwegera centre jeune kugira ngo murabe bikenewe vy'ubu nazambona kazoza batwigisha bazumve kume nawe numvise bivuga neza. Yego cyane. Hanyuma muheze muwafashe gutera imbere bose ku rugero rwose nkuko tuvyifuza. Yego. Reka tubashimire cyane mwebwe mwese mwadukurikiranye, mwabaye ko twatiramanye n'umupatiri atera inkuru, umupatiri yicisha bugufi cyane nkuko muri ko murabona ku masanamu. Twamusanze mu kazi ariko gutera inkuru n'abakozi biwe bakoresha neza cyane, nabone barishima. Mwabibonye twe turafatana udufoto kunabona ukuntu bari bamerewe. N'abakozi yaje kuye kuri Sikirisare Murama, ni muri paroisse ya Rugendo iri muri diocese ya Bubanza. Uno musi akora kuri ku mugwa mukuru commune ya Mugina, ndi kuvuga no mu karere canke muri zone ya Mabayi, ahahora commune ya kera bita Mabayi.
wamanutse wagenze n'urugendo runini ugaca mw'ibarabara risa nk'irigoye abenshi bakunda gutinya kandi yatari ribi cyane bita Manyama ariko bemeye baraza bavuga bati tugiye Mabayi tugiye kubakira patiri hamwe nawe nashima kandi ibikorwa kuragina neza we rero wipfuza abakozi banyarutse ibikorwa murashobora kuzorondera patiri agaca gukomera mu bakozi hamuka bajana nabone bakakubakira hama nawe ukabahereza agafaranga kabo bakitara kugaburira imiryango gwaruka namwe mwavyumvise ni impanuro twahaye na patiri karibu muri centre pour jeune Mabayi hanyuma tubandanye duhanahana ivyiyumviro turabukunze zoteza komine yacu imbere intara yacu imbere igihugu cacu imbere kuya tuzoshike kujya mbono y'igihugu tumeze neza turabashimiye cyane Patri ndabashimiye namwe namwe mwadukurikiranye anikano cacu kigarukiye asike na gutaha bye bye murakoze amahoro neza amahoro iyi ni apare nakwemerera izoguha umugisha wikoresha ibyiza byinshi ni apare nziza cyane nenaguriye mu Butaliyani ego ni nziza cyane uramwereka ama fonctionnalité habuze gusa kwa ruzumu rurerure ariko iyo ni nyayo uzoyiraba ego ukoresha na carte mbere bayinjiza ngaha urazimenyereye kwegaha urakwega ukacukwega ino amapira asanzwe hanyuma carte nayo ushira hano niko kabika ukwegera ino uku akiyuguru ugacomekamwo hanyuma ukacuzira ukagira ino amafonctionnalité uravye no kuri internet wovyigirisha wenyine niko uritonda witonze yego cyane yes bakunze Ngrewts TV mwabibonye n'ingabire mpawe tuvuga amasigara cicaro bana Patri Desire yego ijambo rivuzwe ritegeza gukurikirwa n'ibikorwa ibikorwa ngiye urakagira umugisha rero yego mugenzi ukomere mutere imbere rwaruka gose yego ime